Sindi umu bad boy killer, ndi umu good boy killer. God's for one. Ndi umu missiles killer. I'm a Taliban. I'm a bad fight ndayamira. Mvuye Yesu mvuye shot za tekira. Dokan! Nariko ndisinatira shasha kumvirize gato ndabisabura uruhusha. Tikwi ndagusigurira ukuntu dutesa tudateshejwe na birya n'imyitozo bimesha. I'm a traveler. Sunzi nsubirira home. Imibabaro yaniyunganya amatoni nziza mbikiwe. Esa mbikiye. Nico gituma no gupapa narikatiye nta shwanga ifise no gutagata kuko mpushije mu biganza bya papa. Bad vibes zose ntizomfata ibitara amahoro je biraswa da. Ikintu ca mbere gisumira ibintu zose ukora ibintu kubw'amahera, akora ibintu bwo guserva abandi. Iyo c'est solution iyo uriko serva communauté nayo iraduserva back. Hari abaririnzi benshi kuri iyi si tuzokwirukira ku bintu bibi ntuzobumbi, reka tuzokwirukira ku bintu vyiza. Imiziki yawe ari imiziki isiga trace iri positive muri community. That's how it is. Hello ladies and gentlemen, this is Lucky Boy Muri is exclusive again. Uno musi twabazaniye umutumire ni Aguilaaa, the best producer in the country. Reka tumwakire. Duhera ha Aguilaaa, la petite faut la récupérer. Aguilaaa ko tumuzi ari umukizo, tuvuge ko yaguye. Oya sinaguye, umuziki uraguze, hama umuziki wanje ndawukora kubw'impamvu zitatu: ministere, entertainment na business. Ndashobora kuba nariko ndagira ministere na produce imigenderanire ngira entertainment na business. Hama vyiwe I just produced this one. So much amu was a feel bite. Hari umuntu akurikira umuziki mu Burundi wibaza ko atazi ako signature. Ariko usanga ataba ari abatakajike zoshika. Ni Aguilaaa muta. Urakoze kutwakira. Aguilaaa ariko none Aguilaaa ninde? Amazina yiwe y'ukuri naya. Aguilaaa y'amazina yiwe y'ukuri ni King Alpin igira neza. Niwe mazina nawe n'abafri. Yes. Mpore kaya kantu kaje gute? Misi yose igihe nashaka jewe nshaka gukora ikintu bashaka gukora bitandukanye no kwa bandi. Hama nari ndabizi ku musunzo wo producteur ari international, niba nashaka ko kwisi yose bumviye. Hama nahisemo gushiramo amazina y'inka muri signature yanje, kuko mu Burundi inka ni ikintu utunze, ni definition y'ubutunzi umuntu aba afise. Hama umuziki wanje nawe numva umengo umuziki wanje ndafise nk'inka imwe. So then nakoresheje mu ntwari kugira ngo no muri Grammy Awards bose bumvise ati originally made from Burundi kabisa. Producer Aguilaaa mutubwira urugendo rwanyu rw'ivyo mukora. Nk'umu producteur cyangwa Vyose en général. Okay, je natanguye muri 2000. Umuziki natanguye kuririmba muri 2019. Hama narasohora indirimbo bwanye sinari ndonka ukuntu nshobora gukora indirimbo zanje kwanje. Hama muri 2022 nadesida ati je reka ndavyige nkora imirimo zanje uko ndabishaka. So ni ukuvuga yuko ico gihe niyo naciye ntangura rero ku producing muri 2022. Abagenzi banje bambwiye ati ivyo bintu bikoze ku bwawe gusa uriko uratubanira, natwe dukoreye. Aje umu producer mwiza rishoze kuvuga Big Story, Prince Nshingi, Dan Rapper n'abandi benshi. Baramotiva. Hama niko naciye umu producer. Abarundi n'abarundikazi bariko baradukurikira, bariko barakurikira Iris exclusive. Barabona tubikumwe na Aguilaaa. More. Yes. Urashobora kuduha kakapera kugira ngo bemere neza ko ari wo turi kumwe. This night naraye ndarota turi Krista pari y'aba Christians. Poland niwe yari pastor, aba random DJs yari choral, aba legend bari muri streets bagira ubutumwa bwiza abantu kuri beats.
Billy Man Boy bari muri midi yo gukora abajene yose mu nzoga n'amawi. Muri church bariko bavuza komsa imbere y'uko pastor afata mic atanga preachings. Milisos niyo yari kuri playlist imiziki y'abakizwa yari yafashe top list. Ale mudoto mbona Yesu agarutse je na Trezo na Rapicha mbona tugurutse. Shambaza kiri kumbe washitse gute acambwira narizeye umugozi akunze. Wow. Ubikora neza sana. Mbega uravye urugendo rwawe uno munsi ubona wovuga ngo aha ni nta muntu atabivuga n'uwavuye mu nzu akabona undi munsi yovuga ati aha ni kuko umunsi ku wundi ntubuzi yuko ejo uzovyuka, ntubuzi yuko ejo uzobwihema. Rero hano mumengo ku munsi ni achieve umunsi wose uvyutse ubuvutse. Rero mumengo umunsi wose gusa n'umugisha tu. Aho izo uri hose achievement ntoya yose wogira uremerewe kuvuga ataye. Kuri agira gukizo mbega biraryoshe Cane gose. Ibintu byose nkora mumwe mu bingaha kubera nk'ibiki. Iyo nzaba nakijijwe, ibintu byose nkora zoba bibisha n'umuntu umwe yabandonde. Agakiza niyo fondation y'uburyohe bwese yumva. Yesu niwe fondation y'ibintu byose bingamo mu miziki yanje. Yesu araryoshe kuri agira canke agutera amapingu kugira ngo nturyoherwe n'ubuzima. Ubuzima n'ibiryoha buri. Kuko Yesu niwe buryohe. Uburyohe bwa Yesu bikiri special nabwo murindira ko nta kindi kintu nta kompanyima ihaba. Romba ufise Yesu nturindira kuborerwa bw'ibiryoherwe, ndera kuja mu bintu bigusambura bw'ibiryoherwe. Umunezero uburi indani muri wewe kubera Yesu abari muri wewe. Yesu ni presence y'umunezero mu buzima bw'umuntu muri wese. Murakoze cane. Ni ibiki vyabagoye mbega mu ntango y'urugendo? Cambere comme d'habitude ku breaking nyene ibintu vyari birasanzwe kuzana ishasha proposa playlist shasha mu Barundi bibazoroshe ariko kabisa agira guproducing atakantu umuntu yitereyemo hagatabi canke agacupa biracamwo. Ukurahe inspiration yo gukora ama beats yanyu? Cambere na mbere nuko mba naryamye, mba naruhutse, mba mfise connexion, mfise amazi, ikibiruta vyose mba nasenze. Kabisa. Ni igiki gituma ibikorwa vyanyu vyama bifise akabiki? Nabivuze Mpwemu Yera bro. Mpwemu Yera nta kindi. Okay. Muri iyi minsi turamaze kubona hit song nyinshi mukora. Niyihe ubona wakoze iri ku rwego mpuzamakungu? Komsa. Ni igiki kubwira ko iri ku rwego mpuzamakungu? Cambere ni kubera nzobereka ama statistique. Muri Kenya iri muri top 5 muri charts. Uganda iri muri top 5 muri charts. Mu Rwanda yari ya mbere mu kwezi guheze. Kigali, Burundi yo ntiga turavuga. So abantu bose bariyumva. Twarabonye ama challenge muri Brazil, Haiti. Hari ama approach y'abaririmbyi bo muri Nigeria bakomeye badisabye remix. So Komsa is the biggest song I've ever produced. Tuvuge ko umuziki w'u Burundi wobatse urwego mpuzamakungu. Kwiyambura ihunga tumba za Nigeria, tumba za Tanzania, On the way. Kabisa. Nirihe bamukoresha kugira ngo ibikorwa vyawe nyene urumva byumvikane ko ari agira? Just no sinovyitira kweri n'ubuntu bw'Imana. Imana yarangiriye ubuntu iramucikiki different. Ibimwe nakubwiye jewe avuyemo Yesu mu buzima bwanje zero shows. Kuko je natamwe ibintu muteme ifende. Ibisiguritse kunota ngo ibintu azero. Apana sinari sanzwe ufise notion nino muri produit. N'ubwo imashini, laptop kambere ni day. Amonda producing. Izo ndabitiye je no wandiko ndarenza. Ibintu by'Imana hasi nota nigira umuntu ngasumba abandi. Misos kuri wewe ni? Misos ni kuri jewe n'umuryango. Ni reka ndahita umubege wanje
kubera nije ndi founder n'umuvisionnaire niyo label iri successful mu Burundi kabisa. Ati niyo label iri successful mu Burundi yonyene mwasumva. Agira kanoti ubona kinjira umuziki uragutunze. Abantu bose duhura dutswa umuziki sindoba kweli ingureke fuma maya ndakene hello sindoba bjana ariko ndashima uko bimeze kose. Ninde muririmbyi ubona ukavuga uti this is my girl for life? My girl for life, my guy ni uyu ndamwemera sana gusumba mu Burundi dan rapper CJ amuze like is Iglesias hariho Victoria's team NTC bench kabisa. Tubwira umuririmbyi w'umu underground tutazi cyangwa upcoming tutazi ariko ari kuvuga uti uyu mu myaka 2 azobarenze mutazi nushaka na mabelame mutamunsi okay canke amazi ahora yaporarekana ahora akora bizamwa bavuga ati mu myaka 2 ashobora kuzoba nawe ari hejuru nomvuga Rexol Rexol ni potential kugihugu kabisa. Rap no yes Rexol abandi nagira mvuge birada yuko hariyo witwa Jad Muzika, hariyo witwa Rexol, hariyo n'abandi basanzwe bari present muri nan mugabo navuga ati mushaka muragira subscribe G-Flox n'umu artiste wa hatari sana yanasohoye EP hama G-Flox asa potentiel nini sana abantu mutamuzi G-Flox ugende mugire subscribe kuri YouTube channel kabisa. Ikibazo bikunze kwibaza producer agira akora beats mu gihe kingana gute ugira ishike ku rwego wa final ihere isohoke jena instrumentale nini nora isa 35 minutes 35 niyo vraiment yari gute kwezi ari TikTok fonsa ari TikTok ntibiteba ikintu gusa bituma indirimbo nyine iryoha abari iyo collaboration y'umukompositeur n'umu artiste kuko indirimbo igizwe n'umuririmbyi gusa kandi ingizwe n'umukompositeur gusa bari nko performance y'umu artiste warimo na flexibility y'umu producteur kumviriza icyo umu artiste ashaka ukeshanje 50-50. Harakunze kuba imyidogo hagati y'aba artiste n'aba producers usanga umu artiste yakoze isong yiwe ugasanga bwera adafise izina rishika kure hari uko mu producer mugara ko ugasanga nyene aramubura isong yo ugasanga yitoye atevye ugasanga arateje kuyimu rega muri byo bimaze gushika muri Mesols birashika cyane mugabo kuri jewe ku ruhande rwanje sinzi nk'abandi ndabatabura hama nanje nico cyatsi nyabu producer anandiri mu producer kagendo sinari ngomena narabajije mugabo undi muri ico kibanza utegerezwa gutahora yuko umuziki sigifonda ni SPS hari gihe ushobora gusanga urumuma twese turafise amakosa hari gihe ushobora gusanga yego nakiriuzi bwinshi nashoboye kumanaginga muri ako kanya nishize ati je ndafise kananda za kushobora mugabo hariyo ni patia simba shaka gutanga ikintu kiri hasi y'ivyo maze gutanga vyose si twebwe n'aba producteur nivugiye dutegerezwa kwiga kuvuga oya bavuze ati jewe navyo nashobora hama nk'umu artiste nawe bishitse bagati reka mbe patient gato amanzi nanalyse situation za vrai nkisheko agapoye ngo bimeze uko bimeze bivuze ko aribo aba producers usanga batazi kuvuga oya usanga nyene bakora kumwe ko bafundi nyene birashobora gushika erega iyo n'iyindi nyigisho kwiga kuvuga oya n'ikintu kigora abantu siti w'abarundi bashobora kuvuga ati nzowe managing nzomishobora ama haje umuntu akagwa amafaranga iki gace baza ati nzobishobora fast kumbe wakiriye ibintu byinshi bigacho riku bacubura inspiration gacuba ko ni stable si inspiration ari sawa ku stable mentale na nihe ndirimbo wakoze gatuma umenyekana nuko biruna munsi imwe
ni jewe sinamenyekanye novuga ngo ku ndirimbo imwe, hariho indirimbo nakoze zabaye ziranyigwa. Indirimbo imwe yagiye irugurura umuryango kanaka. Indirimbo ya mbere je nakoze irasohoka muri miri ya gospel, yari indirimbo ya Victorious Team yitwa Paraka, abantu baramenya. Acajabo iya Petit Frere yanje yitwa Ntuze Bizu, catwe Ntuze Bizu yaraniguriye umuryango gato. Hama aha nihe yaranyugururiye widely nyene kubera umva indirimbo nini penywa kontare nayo rero ewange yaramaye ama connexion yandi nyine international, hama komsaki special nayo niko siji n'umu artiste wanje ari muri label yanje yitwa Muri. Hama indirimbo twakoze twese twari twishyuriye gacishika kuri iyo level. So izo ndirimbo novuga zangiye cyane. Murakoze. Oba hariho ivyigwa agira akora canke coaching canke research ukora buri munsi? Cane gose kubera icambere birakenewe jewe challenge na misi yose. Umunsi mushasha icigwa gishasha niko je ndabitaho. Mugiye ataka umunsi uheze atakinga kimwe nize mba nahomvye, arumva nzorinda mfa ncika kuko sinzi ivyo ndacakeneye kumenya kuba umuproducteur mwiza at the same time mwiza. Genda umukirisu ndimurikira Yesu, ashobora ntushobora gukurikira Yesu neza nariko nagereza kuba umuco w'isi, umunyu w'isi. So kwiga ni ikintu kiri important, niga misi yose. Hari igihe nabishobora mugabo mba nifuza yuko niga misi yose. Ni igiki gishasha abakunzi banyu wo kwitega mu mezi abiri ari imbere? Tutagiye kure iyi December nyene mu ndwi turasohora playlist n'ibisozo dusohora playlist ko umwaka uheze. Iyi mwaka izo biri bisazi kweri. Get ready, mu mezi abiri ari imbere. Lafse prochaine nini ziriko zirakogwa za hit shasha EP canke collaboration. Hari ama hit twakoranye n'abaririmbyi bakomeye muri East Africa mudodiona. Hariho ndafise indirimbo zanje next year will be back crazy mu muziki. Ndafise ama projet menshi mu mwaka uza muzobona, kandi umwaka uza trust me ndayivugiye kuri Iris Media muzobimbaza. Iris News, Iris Exclusive, mumenye neza yuko umuziki w'umuzori kwindi level. Trust me muzobimbaza kweri. Urashobora gutomera kandi kapera ugira mu abariko baradukurikirana benyene ko ari agira nyene turi kumwe ka. Okay. Ega navyo ndabagiriye akapera officer itwagiye. Togi. Ndumu bad boy killer, ndumu good boy killer, God's pop one, ndumu miliso killer, I'm a Taliban, I'm a bad fight ndayamira, uzuye Yesu uzuye shot za tekira. Dotran nariko ndishinatira shasha kumvirize gato ndabisabura urusha tikwi ndagusigurira ukuntu dutesa tudateshejwe na bijya n'imifuzi bimesha. I'm a traveler sunzi subirira home, imibabaro yaniyunganya amatoni nziza mbikiwe esambikiye. Nico gituma no gupapa narikatiye nashonga ifise no gutagata kuko mposhije mu biganza za papa. Bad vibe zose nitso fata ibitara amahoro je biraswa ta. Wow. Wewe butuba mutanga ku bantu bifuza kuba producers and the same time aba artists? Okay, biroroshe cyane. Be positive, ba patient, bisaba patience nyinshi kweri. Hama make sure yuko uze ibintu bikunda, make sure yuko uri ready kuri iki gutsi. Kuri zose mubona hari amajoro menshi naraye, hari abantu benshi banciye intege mugabo nabo ntibaba aribo, niko baba babibona. Umuntu nafise drop, nafise ubushobozi bwo kubona kazoza ikiri imbere, ariko bucika intege, bandanya pambana, iga ba flexible. Hama ikintu cambere gisumbiye ibintu byose ukora ibintu kugamahera, akora ibintu bwo guselva abandi. Yuse solution, yuse wikora selva communauté naira guselva bar. Isi umuziki uroroshe kuri quartier y'abanyamuziki, mugabo umuziki uragoye cyane at the same time. Wewe
ibintu uriko urakora ubu ari nico kintu conyene kidafutwa kw'isi kandi indirimbo zo mu 80 nizo tukicumviriza. Make sure yuko art yawe inyuma y'imyaka 20, 30 uri kumwe n'abana bawe uzoba uri fier kubereka ati yari jewe nagira ibi. Hari ico bizafashije societe. Hari abaninzi benshi kuri iyi si tuzokwibukira ku bintu bibi ntuzobundi, reka tuzokwibukire ku bintu vyiza. Imiziki yawe ari imiziki psychiatrist very positive ni comedy. That's how it is. Kabisa kabisa woni agira agira bona he umuziki w'u Burundi mu myaka 10. Mu myaka 10 bro, tugacitse intege tuzaba turana kure sana, tuzaba turi mu Grammy Awards. Kwanza deja turiye K the Great, shout out to my big brother, ari mu mentor wanje by the way, ari muri Grammy Awards amaze kuba nominated kabiri. Iyo ni intango, nanje am the next, inshallah be the next. Kandi umuziki w'uburundi bro uriko uragenda muri East Africa, raba indirimbo zacu muri East Africa ziko zirapuzwa. Twarabonye abantu abacama bo mu Bufaransa ariko baba star ariko baravibinga hano akiri. Twarabonye je ndafise message ya bien-aimé ariko bro ariko ara vibinga komsa, which is crazy. Abo nibo baraduplaginga hirya no hino. Ni agacumi tuzasora bari sana kabisa. Twarabonye umuririmbyi Siji ku kinyamakuru kimwe gikorera neza ngaho mu gihugu kibari. Mbega momo yari yatumiwe nka Miso canke yari yatumiwe ku giti ciwe? Miso rero si group ni label, umwe wese arafise freedom yo kugira ibinzi yashaka kuba yatumiwe nka Siji ko Siji nkabo kandi yari kumwe na Muzi by the way. So Miso yari represented kabisa. Before ko duheza Big Fizzo canke sa Big Fizzo canke sa duce koime duce canke apoye ringega tabayene duce yabayene kicanye apoye subiraho ikibazo kandi duce canke Apollinaire? Duce canke apoye pastel face Base canke na Madrid? Inamba kuba mu Burundi canke kuba muri Canada? kuba mu Burundi. Bonane muri church canke muri Crystal? Bonane muri yeje ko twebwe nta mwaka tubwira niraro gutabinduka betwa mu biba twebwe turiyete umukobwa w'inzobe canke nyirabura? Umukobwa asenga. Uraja udusezerana kate ndabaye exclusive y'indirimbo kugira nsohore vuba. Okay, ibugana no mu mwijima you shine light on me, naho nogwa singushika kuko yo eyes away with me. Ndabanuka nyaduga buri munsi Yesu gunyinza ku nkunda iyo uje kanyutsi gorogata chagiye canje bagifuta buri munsi unyibutsa ko ariye waritanguje kandi ari naho uzobisozera intege nke zincafuje ubuntu bwawe niko bumesera. Haranga cyavuga ngo nuzuye ubwoba ntabona ndiyonja Yesu ngira kira ku mahoro yanje honja nanje canda honja nimara guhonja n'amaraso y'ubwo nyine acaranyoza. Is my painkiller, isipokuwa stable is my own pillar. Badokta wanatibu baye ndo killer, sin killer, heart killer. Uri munsi unyibutsa kwa iwe waritanguje kandi ari naho uzoyi exclusive. Joking soon. Wow. Tugushimire cyane agi. Thank you so much. Thank you for having me. Welcome anytime, kandi welcome back kabisa. Kabisa murakoze.